gukoresha bijenge kandi banantahura ku buryo ndababwiye ngo tugomba tuje kwicara kubera ko dushaka kuva mu gupanga ntiduheze mariage tuja gupanga twashaka mutwemereye tumwe ifanta imwe n'amazi hama ayandi mafaranga kuko mutukunda turi abana banyu mutwemerere tuyaziganye kugira ngo mu ndwiza tuzoce turondera izi miliyoni 30 twakoze mu mariage tuzoce turondera ikibanza tuja kugura turonke agaparisere hama tuje dutangura kwiyungunganya uzi gukora mariage ugacumara amezi 3 umwe n'umugore kugira ngo mufungure abashyitsi baje mumaze kuja mu cyumba gukora inama none madame ko amahera tuyakure ababikoze ntibakoze nabi ni bwo buzima twisanze mu buzima budusaba gukora amadepanse agenda cyavyimvira ko kweri imanza niyisha bari amapredote amadote cyena predote nzokora kiretse umuryango ubinyobrije okay ureka basi ndakubwiye oya yo ivyo byo ndavyanga jewe ugute okay sorry Patrick jewe urandeje sivyo ndakwemereye tumaze igihe tujana kugura ivyo muvandimwe turajana igitanda turarako urambaza ubona twogura igitanda kimeze gute tuzogura igitanda kimeze tuzokoresha intebe zimeze gute muri salo ivyo arije je twabivugana ntakwemereye ko uzontwara nkakubera umugore none unterera ivigiki ndamufasha ntereye abatera ivi none oya umuntu wese afite uko yumva ibintu ariko jewe n'ibintu ntakunda pe oya no gusesagura predote none je predote ukuntu ndavyumva abavyeyi je bide bintu sindabitahura mumbabarire abantu barakoranye sindabigaye n'umuco w'ikirundi amafaranga agahahonera umwana akagenda adafite ivyombo bikwiye mu nzu kubera ko bakoze iki predote n'abantu bariye batetse abantu bafunguye baraje muhira umuryango urakoranye ngo baje gusaba irembo burya abana bogira ahantu bapanga kugira mariage mu rugo rw'umukobwa batabemereye ati umukobwa tuzomubaha jewe niba ari ayo mahera y'inkwano bazana sinzi ikintu baba bazanye nufise ngo babazanye igice c'inkwano no musaba umufiance wanje abinkundiye tukagira hakaza papa wiwe sinzi abaza baribo niba n'abantu babiri bo muri famille nanje babiri bo muri famille bagahurira ahantu n'abavyeyi bakavugana ati none abana bacu uko tugiye kunga umuryango ngo natubigenze gute nivyo ntibikwiye gusumba kugenda bana ubuzima bwarazinje Patrick ubuzima bwarazinje ndacumvise ni bon doti zoba mariage zoba gutwikurura muca mwirembo bibiri n'umugenzo ntaco mfise ndabihindurako n'umugenzo we muri mariage uba wumva ufise izahe ndoto zo kubaka urugo rw'umufasoni canke umukenyezi wo murico gihe icambere je sinkunda mariage iri expensive ariko ni nasine urumva sije nikorera mariage ndi umwana mfise umuryango je shobora kuvuga ibo umuryango kavuga ati no tukene ko abantu bazodusuzugura ariko nkubwiza ukuri bari abantu bose baza bakavanga ni bakene ko abantu bazobasuzugura muri inzara n'umugabo nta numwe abaha amafaranga yo gusura mwe baraza bakakubaza umuhungu ngo ufise amahera ngahe mugabe yo muri inzara nta muntu numwe aza avuga ati none babana bacu ko twatumye bakora mariage iri expensive ko twatumye bakora mariage iri expensive ni ko barayinzara tubigire gute niyo mpamvu jewe ntakunda kwita ku bintu umuryango uvuga cyane mugabo kubera ko mvuka mu muryango umuryango wanje ntunyumve nabi niba none oya umuntu wese afite uko yumva ibintu ariko jewe n'ibintu ntakunda pe oya no gusesagura ariko Alvera yari interest mukunzi n'umunsi bari kumwe none muvandi yakamfise hariho uwuza ukavana uwuza akaza ariko urashobora ati no mundi ashobora kumwereka papa na mama ndashobora kumushaka kuri site atari anniversaire gusa bigwahageze jema numva abakunzi banje kubabwira ngo ndafise umukunzi ataco byoba marira ariko kubabwira ngo ndafise mariage muze kubibaze twebwe numva biri sawa rero kuva ntarasora invitation urumva ko nta mariage iraba wowe ni wabona invitation zoca umenya ko ngiye ariko ndi kugenda tu imyaka maze siyo nsigaje aragatima gakunda kuza ko kuvuga ati ibihe bya mariage nanje ndabirimo so iyo umuntu ariko arategura urubanza bafise plan kumwe next again
asinjiye cyane wateguye mariage kizogenda mariage ni umugabo si umugore ariko iyo ndamugira inama nuko bidashoboka gusa abakunzi benshi ndaprefera gukora mariage y'abantu 200 mugabo kubera umuco wacu abantu imiryango myinshi urabona nk'uko ukuntu umuntu aba yarabaye celebre uba wararuze undi muryango wiyaguye urenze kuri papa na mama n'abo muri famiye ufise abantu benshi bagukunda bifuza kuza mu birori byawe n'abandi bagomba kuza kuraba uko bimeze kugira ngo baronke icyo baza kuvuga n'abandi bantu bashaka like uvuze umuryango munini kandi bose bitwa abakunzi muri abo bakunzi harimo kategori nyinshi cyane kandi bose utegerezwa kubatumira kubera we ntubuzi kiri mu mutima w'umuntu mugabo jewe ku ruhande rwanjye iyo nza kuba ndabishobora Patrick jewe nokoze mariage iri mu kare marene mama na papa n'abantu muri famiye bakenya kubera iki ndababara iyo mbonye umuntu yakoze mariage igatwara $36,000 agaca amara imyaka 3 apanze hamwe bidakunda pe urabona ibaze Patrick kuba udafise déplacement ntufise inzu yo kubamo ntufise ikintu na kimwe mugabo gacumara umwaka wose uri kurondera amafaranga mu byo by'amasaha 3 ivyo iyo ndiko ndabivuga ku muntu